Kagame natahanurwa yumve hazoba intambara mu bihugu bitatu Kongo Burundi no Rwanda abanyagihugu bajuragirike abanyagihugu basanzare akajagari kaba kajagari ivyo rero akajagari kaba akajagari amakungu araraba provoke inkwezi y'amarere ninde bica basanga ari Kagame apana ibi bihano gusa bamufatiye barashobora no kumubamba muta no uri gikiwe uri ikiwe uteza akajagari ibihugu bitatu vyose ijambo rero Excellence yavuze ati u Rwanda ni gwakunda Bujumbura ruciye muri Kongo natwe tuzokunda u Rwanda Kigali duciye mu Kirundo niko ni hafi Kagame ugapima ugakora ico kintu tuzokwikorera akazi kacu ko dushobora kwemera kutera akajagari mu bihugu bingahe vyose man pima ibiro bingahe kwanza kugira utera akajagari mu bihugu birenga bibiri ntituze kwemera gufa nk'abakongomani abarundi tuzofira mu rugamba tuzofira mu ntambara tuzofira mu ntambara Son Excellence wacu aramuzi neza Kagame bro aramuzi aramuzi ajiskaze daramuzi cyane imikenyero yiwe ubu escrow bwiwe ubu inzira ziwe zose arazizi cyo mani ikintu cyose bateguye ino leta yacu iba yakibonye kere bayamaze kuronka na solution bisigura yuko ivyo bokwiyumvira re gukora wabo kubitwa buhene ndake wabijya bintu president yavuze ngo ntizokemera kwicwa n'abanyekongo burya bivuze uko ariko nabo barashobora kwicwa nk'impene Barundi kazi inshuti z'Uburundi ndabaramukije bimwe vyimva mutima amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose abari hano mu gihugu cacu Burundi eka no kwisi yose diniteka ryo kubaramutsa ndabaye ikaze mu kiganiro mugire mukurikirane hano kuri Yaga Tech TV nitwa Capitaine de la Capital uyu munsi ndi kumwe n'umutumire ku yindi nshuro yitwa Koresha Umwanya numwe mu bajene bihayihangiro ryo gushigikira bimwe vyimva mutima igihugu c'u Burundi ku mbuga ngurukana bumenyi kuri bamwe bashaka kukivuga nabi eka na bamwe bashaka kugityoza Koresha Umwanya aba hafi mbere akaza akanagishigikira yivuye inyuma uyu munsi niwe turi kumwe reka tumuhe ikaze kuri Yaga Tech TV Koresha Umwanya turaguha ikaze namahoro na mahoro guys umeze neza Chendi cool ego cyane I am good ego Koresha Umwanya premièrement ndifuza kumenya ko numerewe muri uno mwanya Chemerewe neza bro merewe neza amagara ni meza je nabanje turashima Imana pe turashima Imana ko bwije dukora ibitangaza byinshi turandanya tubaho neza ta wangya wangura kabisa Ego cyane kuri no shuro ya mbere nanifuza yuko imbere yuko dutangura ikiganiro gumanza ukandamukiriza abari muri East African Community bose eka cyane bumva ururimi rw'ikirundi bon abumva ururimi rw'ikirundi ndavuga mu Burundi no mu Rwanda mwiriwe mumeze neza mwiriwe canke mwaramutse bo abumva igiswahili ya mjambo situko salama nyi muko salama abumva icongereza hi how are you nuko jemeze neza guys jemeze neza ndishimye ndi fresh ego shani Koresha Umwanya reka dukoreshe umwanya nkuko ukunda kubivuga buri munsi hari ibintu byinshi bigenda biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko ikintu ca mbere nagomba kuko twaramukije ko dukurikirana utere intege bamwe mu bajene bagenzawe bakora akazi nk'ako ukora ko gushigikira igihugu ku mbuga ngurukana bumenyi bon no batera intege cyane bakomeze kuko ofisi jambo ufise aho uvugira vuga nturinde gutamika ijambo vuga ikikuba kivuga point of view burya buri kintu cyose kiba giserutse umuntu wese tuza ko afise point of view no mu nama y'umuryango hajya hari umwana usanga ari mutoyi ariko akimwe ijambo kandi nawe hari cyo ari guterera rero ntukasuzugura umuntu ngo ngena imyaka afise oya umviriza ikimuva mu kanwa kiwe ni kuki Koresha Umwanya yihaye ihangiro ryo gushigikira igihugu ciwe cy'u Burundi ku mbuga ngurukana bumenyi kuri bamwe bagenda baravuga igihugu cacu nabi we agaseruka akaba uwa mbere gushika kuri no mwanya havuye umwe bita Simbizi dora tubona ku mbuga ngurukana bumenyi Koresha
koresha umwanya niwe atrendinze muri East Africa cane cane ku bantu bashigikira igihugu cacu Burundi bagaragaza yuko ibintu bimeze neza umutekano wose mu gihugu. Ni patriotisme gusa nta kindi. Patriotisme kimwe muri Kongo bamwe bita ba wazalendo. Wazalendo ni nka basangwa butaka, ni nk'abantu mu Gatumba no mpora numva ngo singire babita mu Gatumba bashi ngo nibigira bubaka, urumva nabantu bene akarere nka wa muntu dufate yavukiye mu Kamenge, se yavukiye mu Kamenge, sekuru niho yavukiye, nawe niho yavukiye, niho ari karavyara, niho yarongoreye. Urumva neza yuko uyo muntu abari umusangwa butaka kabisa, yo kartaba yizi jusqu'à Z kabisa. Rero abo bita ba wazalendo rero bo muri Kongo. Je nanje ndo mu patriote mu patriote rero insiguro yacu ni siguro ndende cyane. Umuntu adashobora kwemera ko ushobora gucafuza igihugu ciwe yibonera, kuko babayeho neza wakana ababona yuko ibintu bimeze neza, kandi abavuga ati ibintu nimba no musi biba bimeze nabi, icyo vyarigeze ko bimeze neza canke ejo aho hazaza bisa bimeze neza. Uyu niwe rero mu patriote, uyu niwe jewe rero. Okay, reka tugigwe ko dukoresha umwanya nkuko ukunze kubivuga buri munsi, ariko imbere ko dukoresha umwanya ni kuki koresha umwanya witwa koresha umwanya. Aka kantu ntinarimwe barigira bakumva ugasigura muri bino biganiro twa tumaze iminsi dukora, kuki bakwita koresha umwanya. Saba sizina bampaye eje amazina abandi bampaye ni za Kanyamuji, Munyarusaku, Sutwa Chawa, ivyo nivyo bampaye, ariko koresha umwanya je nagihaye ni nzina nakuye mu ndirimbo ya Fizo na Warase itwa Chekecha, aho Fizo yabwiye Warase ati Warase koresha umwanya, nawe Warase acamubwira ati mugani neza. Bon ndavuga ati aka kantu baramukebuye ati yani fast nyarutse, nawe mbwira ati yana original. Ndagava ndavuga ati aka kantu je ngira ndakiyitirira izina mu gihe nahora nitwa Terisat. Ndavuga ati ko ngiye mu mwuga ntegezo kuba mfite irindi zina. Aho ico nico cyatumye niyita koresha umwanya. Koresha umwanya. Reka rero natwe dukoresha umwanya tubanguke nk'umujya w'igisahira. Umujyi w'igisahira. Neza na neza hari ibintu byinshi biriko biravuga ku mbuga ngurukana bumenyi, neza na neza ku mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho aheruka gutanga ijambo canke kugira ikiganiro na BBC, aho neza na neza Evariste Ndayishimiye ijambo yashikirije ririko rirajugumiza East Africa, ririko rirajugumiza akarere ka East Africa, kuko yakoze ikiganiro mu ndimi zigiye zitandukanye. Yarakoze mu Kirundi, arakora mu Giswahili, eka no mu Congereza. Ego twaravyumvise neza cyane. Ni ijambo yashoboye gushikiriza avuga ati nimba yarabwiye Kagame amushikirize abagwanyi baje gutera mu Burundi, kandi yarashoboye no kuvuga umukuru w'igihugu cacu Burundi Son Excellence ati u Rwanda rwarigeze gutera u Burundi inciro nyinshi ruciye mu ntara zigiye zitandukanye, ariko Burundi ntiburigira butera u Rwanda. Bimwe mu bintu yagiye aravuga, yarashoboye no kuvuga ati u Rwanda ni rwatera u Burundi, rugwatera Bujumbura ruciye ni muri Uvira, nawe nyene muri Kongo, nawe nyene bizomworohera aciye gutera Kigali, aciye mu Kirundo. Ego cyane, ni jambo ryateje akavuyo ku bantu bafise ubwoba, bavuga ati Evariste Ndayishimiye kumengo yakaze muri kino gihe. Mbega kurikoresha umwanya wewe n'abajene mwebwe muba muri kumbuga buri mwanya, kandi mugerageza kuvugira igihugu cacu Burundi, mbega Uburundi bwaba bugiye gutera u Rwanda? Oya, kwanza kuri ico hereje ko no. Bon, Son Excellence yaratanze ikiganiro kuri BBC mu ndimi zitandukanye, kandi message yari imwe gusa yabishije mu ndimi zigiye zitandukanye. Message yatanze yari yarigeze kwitanga ari mu Kirundo, nye mu ntara ya Kirundo. Hari discours ari karatanga, hariho discours na exclusive interview. Hariho discours nyene usanga ariko ajanywe n'ibi akacashikiriza nibi, kandi ko bavuga ati urubanza rumwe rumara 5.
ariko ijya aya BBC ni exclusive interview tuhora tuvuga ngo ama content son excellence mutani content ni big content ijya vuze riba rirenze cyane ababwiye isi ntababwiye abene igihugu biwe gusa rero ijya interview yakoze kuri BBC narabonye professionalisme cyari nabonye icyo bita kintu kiri professionnel mu majambo yashikirije yagarutse ko yaragarutse kuri iryo jambo ryo kubwira president w'u Rwanda ariko abwira n'amakungu direct amemta ko hazoba intambara Kagame natahanurwa yumve hazoba intambara mu bihugu bitatu Kongo Burundi n'u Rwanda abanyagihugu bajuragirike abanyagihugu basanzare akajagari kaba kajagari ivyo rero akajagari kaba yakajagari amakungu araraba provoke inkwezi y'amarere ninde cyabasanga ari Kagame apana ibi bihano gusa bamufatiye barashobora no kumubamba muta no uri gikiwe uri ikiwe uteza akajagari ibihugu bitatu vyose we wawe hari amahoro ariko ugiye gutera akajagari mu bindi bihugu urabona yuko uri njyajya amakungu araca gukona neza kabisa bikwiye ijambo rero n'excellence yavuze ati u Rwanda ni gwakunda Bujumbura ruciye muri Kongo natwe tuzokunda u Rwanda Kigali duciye mu Kirundo niko ni hafi ariko abantu benshi bibajije canke umengo bashase kumva yuko canke abantu benshi twibajije yuko yavuze ati u Rwanda ni gwatera u Burundi oya usanze yavuze ni gwakunda ingera kabumvisha gato ndagafisa ni muri rya jambo nyene burya Jason n'excellence akavuga bro numviriza ijambo kurindi ngo il était prévu le dialogue entre ni mu Cyongereza Leta Kongo niyo yobazwa igituma bisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri bavuze rero ko Burundi barafasha FDL no kugira ngo bambike baro Burundi niyo yakunze Bujumbura aciye muri Kongo wakumvise ati ngo bambike baro Burundi niyo yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo wakumvise ne yego cyane niba yakunze urumva nirangaje nyine ya son excellence nirangaje yuko ni umurundi manarazi Kirundi yarazi Kirundi arazi cyo bita gukunda bugi ikintu yugikunze nayo ntura wumva umuntu yapfuye ngo Imana yamukunze kuturusha urumva nawe rero yabice muri iyo façon ariko biratahuritse neza ucuvyumva ivyo abantu bose biyumvira nivyo ariko we yabicishije mu rundi rurimi kuko mana abarundi twebwe turacagendera ubuntu twe turacafise n'ukungene dushikiriza amajambo mani hari ukungene ijambo utaritoboreraho uko nyene uricisha mugani ko na Yesu yigishiriza mu migani ariko ufite amatwi yo kumva abayumvise rero ubwo butumwa yarabutanze kandi bwaragiye kandi je narigeze kubivuga nyene kuri yaga nageze kubivuga amara hajya rero yaca bishimangira aravyemeza kandi neje aracavyemanga ekana jewe n'abarundi bagenzanje aba patriote bagenzanje shaka kuvuga duti abo banyarwanda nibakunda Bujumbura natwe tuzokunda Kigali kandi twe tuzokunda Kigali cyo twigarukira mu Bujumbura yacu ko ngabizoba vyarangiye ntara bizoba vyarangiye bo aho ni muri kayanje jewe sindi umusirikare ngo nkoresha inkoho ni muri kayanje iyi guerre médiatique yo kudefendika igihugu canje neza cyane sivyo niho ndakubwira ati niba ega natwebwe baduteye baciye ko natwe baduteye baciye muri ivyo vya M23 muri Kongo niho baca badutera ngo abasoda b'Uburundi ngo barayogeye ngo abasoda b'Uburundi baragizene ngo urabona batangwa kudutera amajambo natwe ca dutera hariya nyene muri izo langaje nyene urumva mu bisanzwe guerre igere yacu ni igere y'amasasu ni nkaco kimwe mu bisanzwe kuko apari amatiku n'ama reaction arabaho kuko ari ama video dutora y'amaherere yabo tukavuga hari ama témoignage ari ibintu byinshi tugenda turarondera tukabazanira bene igihugu bakumva ivyo ni bindi garagara amatiku nayo najya ama post nyene uzawumva nk'ubu posting ati no visit Rwanda urumva ati funga mkanda umva ayo matiku ayo aho
abatandukanye cyane niki n'inkota nyene ya nkota yo kuzana reaction ukabereka ati ehera ba M23 ingene bariko baricwa ehera ingene bariko barabaturira ehera ingene bariko baragirana urumva ivyo nibi iyo nindi gere urumva ni gere imwe irimo zibiri tikuna na reality. Yes. Reka tugaruke ku kindi kintu nuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu yaravuze ijambo ati naratumye eka namwe ndabatumye mugende mu muhanure Kagame. Ico kintu ku banyarwanda baba bariko baradukurikirana kimeze gute mbega yashatse gushimangira kuki? Nijya jambo nyene yashatse umva ni bo mu bisanzwe yari yavuze kandi arazi ko ubutumwa bwashitse ariko yashatse kuberekana abone ko abatumye haya yashatse kubabwira ati ni mugende nawe mu mubaze iri jambo ico yorirenza yashatse gutuma bajya ba BBC bariko bamaza bibazo BBC rafite ishami mu Rwanda BBC gahuza ijya idahera umengo ni fondateur yayo mu Rwanda nyene ijya BBC gahuza mu bisanzwe irega gere Son Excellence impamvu yayivuze rero nyezina rero ivyimbitse indani urabona amakungu araraba ivyibihugu bariko birigira burya aya twebwe isi nzimira cayobogwamo urabona nk'ubu ko turi ku ngoma y'abaroma urabibona neza yuko nka papa w'i Roma ashobora gutegeka ikintu isi yose ukigararije ugafatirwa ibihano urumva abayategetse yarategetse n'ibintu by'ubutinganyura vyibuka ariko hari ibihugu vyavyanse ivyo vyarafatiwe ibihano ariko ntacu urafatirwa ibihano urumva bisigoye ko bari itegeko kuko umuvyo yakubwiye ati genda uvome wansa ashobora kubwira ati were ntumusi nturya ukacurondera amakana kiyawe ngene urya nimba uja kwiba ibijumu nimba uja kurondereye ya myumbati basesa ku isoko ukajya nimba uja kurobeza ku mujama wawe poa ariko turacayobowe mani hajya Son Excellence yashatse kuvuga ati agapima gakora ico kintu nanje cankora iki kandi bizomugaruka hajya rero bajya baramuhaye gasopo Kagame baramuhaye gasopo Kagame ati ugapima ugakora ico kintu tuzokwikorera akazi kacu ko dushobora kwemera kutera akajagari mu bihugu bingahe byose man pima ibiro bingahe kwanza kugira utera akajagari mu bihugu birenga bibiri urumva neza yuko ico kintu iyo message Son Excellence yatanze ku makungu babone yuko we ariko arahohoterwa iyo nayo bakaca bayita diplomasi ni systeme ya politike yitwa diplomasi aho ukoresha ubwonko cyane aho gukoresha ama reaction burya na Kagame yarasumbijwe cyane yarasumbije cyane na Tshisekedi diplomasi urumva yaramusumbije cyane diplomasi aho wari ko mukubitisha nyene diplomasi koresha umwanya hari ikintu kimwe nifuza yuko twogenda tuvuze kuri uno munsi ni kuvyerekeye bino bintu biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino ku rubuga rwa Twitter, Instagram, Facebook na YouTube iki kibazo cya M23 ariko ndabona yuko umengo kiracariko kirazana impari mbega kuri uno mwanya baracariko baragwana muri Kongo nico kinagomba kumenya ntambara cabandanya iracabandanya ko ari uburere Kongo iguma ifata Son Excellence arabivuze uburere Kongo M23 ibandanya ifata urumva ibintu nk'ivyo rero n'abantu babandanya bicwa muta bakomakomeye ego reka duherekeze kuri kino kintu rero Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaravuze ati ntituze kwemera gufa nk'abakongomani abarundi tuzofira mu rugamba tuzofira mu ntambara nimba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atemeye kuzana canke kwerekana bajya bagwanyi bariko barashaka kwitegura no kuza gutera Burundi kuko yarashoboye kuvuga ijambo rivuga ati ariko aragerageza Kagame kuza muri Kongo yerekeza iruhande y'u Burundi akoresha systeme kujya ariko aravuga muri Kongo yuko M23 atari abanyarwanda ari abakongomani no mu Burundi niyo systeme ariko arakoresha nyene nikigene watanze kuri BBC agaragaza kababaro yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
ivyo ariko arakora atari vyiza mbega nawe nkakoresha umwanya uri kurabiraba utarabiye amarangamutima ni ikihe kintu wobwira ugwaruka ruriko ruradukurikirana ruri mu Rwanda ku mukuru w'igihugu cabo Kagame? Ubutumwa ni burya nyene, ubutumwa ni burya nyene. Abanyarwanda nabo bakunda kuvuga ngo turi bamwe, abarundi n'abanyarwanda ngo turi bamwe, ariko aho bigeze na tutaramaze kubona yuko kweri ari njyajya tu, bose ni njyajya kabisa. Kandi menya ko son excellence wacu aramuzi neza Kagame bro, aramuzi Giscard, aramuzi cyane. Imikenyero yiwe, ubu escrow bwiwe, ubu inzira ziwe zose arazizi. Cyo man, ikintu cyose bateguye ino leta yacu iba yakibonye kere, bayamaze kuronka na solution. Burya abantu benshi nibatahura impamvu abasoda b'u Burundi bagiye muri Kongo, bari baramaze kuronka iyo message ko u Rwanda rugomba kuja gutera muri Kongo. Rero kugira tube turazibira byenafu, tubaza kwaza gutikoranira hirya iyo nyene kugira bazo nacike n'integezwe kama nibashobora kuzina. Oya mutoya kabisa. Yashaka kuzina n'ibyo mba nibona vyiyumvira. Kuko rega no kuja muri Kongo ni ibintu vyateguwe kuva kera. Burya mani ibuye riserutse niba ricisha isuka, kandi yiza kukujya ni kuburira. Baramaze kuvuga ngo tuko turegereza, rega bari Buvira niho bari bagira baje ko baronsa ama message menshi ati eho Buvira rero aho ni mu Burundi huzuye. Ni Burundi patupu mugapima babagira kayungiro. Urumva ko babiteguriye imyaka bo kuva batarava mu Rwanda baje muri Kongo. Uburundi bwo bari baramaze kubitanga bien avant muri Kongo niyo bwari buri. Bisigura yuko ivyo bo kwiyumvira re gukora ewa bo kubitwa buhene ndake wabijya bintu president yavuze ngo ntizokemera kwicwa n'abanyekongo. Burya bivuze uko ariko nabo barashobora kwicwa nk'impene.